icyo navuze right? Mariage yacu iriri ngaha. Urabitse ko icyatumye nawe tugira mariage ko kubera wambye ko ufise inda yanje. Ariko ntidushobora gusubira mu kahise. Urabitse ko atamuntu n'umwe yabishobora. Ikintu kimwe gusa gihari cyo gukora nuko unagerageza kuba muri kazoza. Kandi hari inyuma, hari abakozi, hari abako barahanagura ku mpome. Ndagukunda. Alexei, ndashaka kuba ku muryango nje nawe. Alexei. Sinshobora kubaho nagufise. Oh putain, c'est quoi? Non, ndakura. Nusukungurako mukobwa. Ngize mbabarira. Uburakuru umuntu afite umutima nk'abandi bantu bakuri iyi. Hari utandukanye n'umwicanyi we gakuri. Qui es-tu toi? Non, va, ndakura. Nusukungurako mukobwa. Ngize mbabarira. Uburakuru umuntu afite umutima nk'abandi bantu bakuri iyi. Hari utandukanye n'umwicanyi we gakuri. Qui es-tu toi? Mbese nabikoze kubera urukundo ndagukunda. Uko urukundo ruragapfa rutabaye. Nuvuga uko Alexei. Ushaka kuvuga gute? Ushaka gukomera mashi kubona ko ikintu cy'ubwa nyinshi. Imanyura cyane. Mbese ngwarira none muri. No. Ona bifiko. Ariko kigenda cyugiye uko. Sawa. Karibu. Kubera iki mugarutse zisa? Bijyanize uko twabishaka. Kubera habaye. Iyi hoteli bumva ihoteli ibadwaye icumba twifuza cha tujya mu byo guharira hama kubera iki mutahinduye hoteli? Mutababwiye canke babahindura amajambo? Mama, twabonye ko twe twamaze guharira cyane. Hari hamaze kuba ibintu by'ibibazo birebire tugaharira gose. Cyo tubona nitwoguma duharira reka tume dusubira muhire hama tuzosubira gufata. Tugende ihendege. Okay. Anishimwe ko mushitse mukomeye. Ibindi bisigaye. Ahondi. Okay. Natsuba. Ndazi ko atari ibyo. Ariko uko bimeze kose ndakubahiriza. Mama. Alexandra yarambe. Nibumbye yarambeje. Mana yanje. Biratanga. Sije. Dabaye kubona yarazi ibintu byose. Ariko arukira kumbesha yuko yibumbye. Ndumva baba rufise disi. Baza kubiri ngombwa kumeze. Ushaka kumura mu ito nkuko. Shin takwingiye umwana utari moto. Nanjye ndiye kugira ngo mve ngari ko nene kumerera. Uve ngaho mu biki pupalo. Shin nashaka kujya kumara mama. Écoute. Ivyo onyine byo bikeneye yuko usezera cyangwa umenyesha. Alors tu peux partir n'importe quand. Ariko ndi uri kijya. Alors j'ai dit stop. Pars. La porte est ouverte, non?
Ça va bien? Ça va. Ego, Alicia ntihari? Ego. Alicia. Uri ngaho kuri iki? Hari ikintu tuvugana. Bari bararinda. Reka tuvuganire ngaho. Alicia, icyo ushaka kubwira ni uko nicuza kandi ufite isoni nyinshi. Umunsi tuvugana ku bya Alexandra nagufashe nabi, ariko ubu naramenye yuko wari ufise ukuri. Nagerageje gukora ibishoboka byose ngo ndakugarura ubwenge ku bwa Alexandra, ariko nabonye bitashoboka ndabireka. Ndabizi cyane, ndabizi. Niyo mpamvu nje gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi? Icyo nicyo cyakuzanye ngaho? Oya, ndibaza nta kindi kintu gihari atari gusaba imbabazi. Ariko iyo umenye ngiye nicuza ku byabaye. Icyo nicyo cyari kikuzanye ngaho? Kusaba kudakubabarira? Oya reka. Ndabizi neza ntakekeranye yuko ntakuri imbabazi zawe. Kwemera ko ntari ndi mukuri nakoze amakosa menshi. Kandi kuva ico gihe igice cyanje cy'ubuzima cyakivuza wowe. Ariko Alicia, iyo abavyoshoboka nkasubiza ibihe inyuma, je peux pas être là. Ariko ntidushobora gusubira mu kahise. Urabizi ko atamuntu n'umwe yabishobora. Ikintu kimwe gusa gihari cyo gukora ni uko unagerageza kuba muri kazoza kandi akagerageza akabibamo. Nibyo sinabigiranye nk'uko nawe yumva, ariko ndababaye. Alexandra n'umugore wawe, ariko niwe mwasi wa mbere maze kubona mu bantu, ariko nanjye ndiko ndagerageza kubyakira. Ndabizi, ariko nanjye ntibinyoreye kuko ubona uri muri ibyo bihe. Ndizera ko Alexandra atazoguha amahoro. Urizera yuko atakintu na kimwe cyiza afise muri Sindabyibaza, ariko kari nanjye narabyizera nk'abandi bose nkawe we. Alicia, nimba icyo ushaka gukora bitava kuri ibyo wije nyine naho. Alexei, hari ikintu kimwe utazi. Muri bino bihe bisaba ko umuntu agenda atumbere imbere. Kandi nanjye nivyo ndiko ndagerageza gukora. Nivyo nakoze gushika n'aka kanya. Sinzi icyo ndi gukora. By'ukuri sinzi na kimwe. Kuko nanjye amagambo aranteranye. Mbona ibintu baguhanura mugahe ikintu gusaba. Ugende urondere Alexei musubira muvugane umubwire uruhande rwa muje. Agiye. Sinzi uburyo nashobora kumwumvisha. Sinigeze no kumvaho. Sinzi uburyo nashobora kumubwira ko ndamukunda. Nukuri je nari numva nshaka kugufasha mugasi mbona uburyo nagufasha. Ego cyane ubushobozi ariyo. Urazi ko muri no minsi amazi minsi uri kumwe nawe na Romani. Uri kuvuga yuko naje kugusabira akamana kubwire kwa Alexei. Ni mugenzi we mfamva. Ndizera ko yomumvira cyane. Nukuri mbabarire sishobora kwikora ibyo bintu. Sishaka kwitangira hagati ya Romani na Alexei kandi urazi ko Romani tumaranye igihe gito cyane. Ariyo ndagutahura. Ubikurana. Ndagutahura. Reka ngende. Sishaka kugutwara umwanya wawe. Aya nukuri urabizi ko nawe ntuse umwanya ku bwawe. Mugabo nukuri ndakwijije Maria byazogenda neza. Nukuri wizeye. Amen. Uzobibona ko bizogenda neza. Alexei, dushobora kwahukana nanjye konyine. Sishobora kubikwemerera. nta kintu kimwe kiri hagati yanjye nawe gituma tuguma muri izi komedi ngo ni mariage ni jamais. Alexei, ndagukunda kandi ndagukunda cyane.
Sishobora kukureka ngo uve mu buzima bwanje uko nyene. Sinshobora kubikwemerera. Alexandra, ntabwo uri umugore nawe nibaza kandi ushobora guhinduka na gato kandi ikintu kimwe cyatuma untegeka kugumana nawe muri relation. Ugomba kunkora mu buzima bwawe kugira ngo usubirane na Alicia. Nibyo. Iyo menya sinari gutandukana na Alicia kandi iyo menya sinagiye mariage nawe, ariko ni naryo kosa rikomeye cyane nakoze mu buzima bwanjye kuva mbaho. Icyo wamenya ntagiye nzigira ngo usinyira divorce. Ibyo uravuga ni biki? Sigurira numva. Uwo gutanga isiguro ni wewe. Ushobora kumbwira ko nagusinyira divorce. Putain, reka kwirobeka ari amarira yawe ingona kandi ibyo ushaka byose ntabwo ibyo ushikako. Je te jure la vérité. Alexei, iyo nkubwiye ko ntazo gusinyira divorce ukwiye kubyumva. Kubera ko ufata nabi ndakwiriye ibirengeye agasuzuguro. Ntabwo nukwiye no kuraba mu maso wewe. Sawa, gumana amaso yawe kuri Alicia. Umukobwa gukundira amafaranga. Umunsi umwe uzokwicuza. Nagira kimwe zo kwiyungana na Alicia wowe. Cyangwa umugeni no ku mavi kandi turabizi neza. Nagira kimwe zo kwiyungana na Alicia wowe. Cyangwa umugeni no ku mavi. Jamais kandi turabizi neza. Idari sino kubagiza wakoze wewe. Urazi ko watumye ntandukana na Alicia. No mu ndoto zawe ntabyo uzigera ubona. Alexei, ntwirahira usomborotse. Ko ndazi kutazi icondi. Ntuzi nicyo ashoboye. Niyo mpamvu nahubwira ko utosomborotse. On achète ce qu'on a sur la plafond de bail, mais ça n'a pas été comme ça. Hein? J'ai pas eu cette occasion en fait. Hein? Irabana hari kaja kana shaka ko gashya kwirangi. Mugabo ça n'a pas été comme j'ai voulu moi. Mais sha nukuri abahungu baba banyaruhije. Nikolai akora kazazi. Exactement, niyo mpamvu nayikunda avuga ati banyarugije nk'umuntu gwiza tosho kwinjira direct. Ora nk'ubu edere Nigeria cyinjira oui. Karibu. Sava sava. Yego. Babuze. Karibu. Nikolai ni sawa? Ndashimye. Yewe twaguteye? Nta kibazo nakimuriza hanze. Ama boss. Yego. Ko mwaje mutantego gute?
Bo ofete Irankunda arengana cyamvuga ati reka nzare mama ndamwereka aho bigeze kuko ndamubwirega ntiyemera ko mudwiza ashobora kwinjira. Oya nta kibazo na kimwe. Urabona nakagacungwe. Asi umuzamu ntaruhuka atagahaye amazi. Aguma agaha amazi. Amabosi. Inzu isa niyahetse. Urabona ko bari kuri controle ya nyuma. Kandi hari inyuma hari abakozi hari abako barahanagura ku mpome n'abandi bako barahanagura ku biyo. Urumva hirya yejo. Kibuza na kimwe inzu murashobora kuyinjira. Wow. Urumva mama? Nahigiye turashobora kuyinjira. Direct. Ndavyiboneye. Hama raba tugende ntiducererwe mu rubanza kuko amasaha arakuze. Ouais, d'accord. Hama ingénieur. Oui. Raba mukore mugire munyarutse hamibindi on a parlé là, t'inquiète. Alexei, yabo. Alexandra. Ukize neza kuza. Nashaka kutuvugana cyane. Wow. Ese nishimye cyane kumva ko umbwiye nkoko. Byukuri ntabwo ari byiza ko twahama tubana nabi bigeze hino hose. Uvuze ukuri. Ubushobozi. Sinakubwira ko ngene nari ndagukumbuye. Nari nifuza ko bisubira mu buryo. Ariko je naje nifuza. Donc mariage yacu irenga. Alexei, ntushobora kumpiba by'ukuri. Ngira basi kuri kurantebutse. Écoute. Icyo navuze, right? Mariage yacu irenga. Urabitse ko cyatumye nawe tugira mariage ko kubera wambye ko ufise inda yanje. Et puis icyo wafatira ko uri na nikigeze kiboneka. Alors ce que je dis franchement, mariage yacu irenga. Kandi je dis unawe. Alexei, ndagukunda. Alexei, ndashaka kuba ku muryango nje nawe. Alexei, sinshobora kubaho nagufise. Roman, umbabare kuranda gusabye imbonano surprise. Ariko urabizi ko umugabo agendana ibyago. Habaye iki mugenzi? Roman, nasabye divorce Alexandra yanse. Mugenzi, umenye uko ibintu byose biriko biraba. Utegerezwa kubona ko vyihuta. Ndibaza yuko Alexandra ni yacureya. Azotinda kemera kuguha divorce. Roman, ubivuga nko kumenga biroroshye, mais c'est pas facile. Oh, Alexei, umviza ndakubwire. Bizoba naho bizoteba. Ariko urakwiye kurindira ibintu bikabanza bigatekana. Nkakishavu afise rihetse. Sinibaza vraiment. Parce que Alexandra yarashugushika ku byo yifuza byose. Par contre, Fisugwa kuzo shoko ukurikira mu nyuma. Donc ça m'a tourné la tête. Alexei, ibizokurikira mu nyuma no kubana na Alicia. Nimba naho nyine kumukunda. Kuko iconzi coco bitebuke. Uwo musi uzoshika. Yes, of course. Alicia ndamukunda kandi ndamukunda cyane. Ariko sinibaza ko bizoba bivanye n'amajambo yambwiye igihe naja kumuraba kukaza hakorera. Yakubwiye gute? Yambwiye yuko adashobora gusubira inyuma. Ariko ko agerageza kunyikuramo. Donc rimwe na rimwe ndamutahura.
ariko icyo naguhanura nk'umugenzi wawe urakwiye kuja kumuraba ukamubwira yuko watanguye procedure za divorce birashobora kumuhindura mu vyiyumviro kuko icyo nabonye Alicia aragukunda. Urakoze Roman, merci beaucoup. Dima. Sa papa. Mwebwe amanota ya kibazo mwakora azosohoka ryari? Ni mundikiza papa. Urazi kuntu ndanje ndagiye babukiye. Gusa ndavye kuntu nakoze. Ndizera ko nagitoye. Mbe naho gitoraga mwana wanje. Muri ubu buzima mbona turimwo. Ko tudafise ibishobora kukubeshaho ibujumbura. Bizogenda gutega mutware wanje. Narabwiye ko indoto zanjye zo kuzurira hariya nyene. Mwibuke yuko nabwiye ko nzakora ino ruguru ndabajana mu gisagara. Dima, je mbona hoja kwiyandikisha kuri rya college nshasha yahi wacu. Kuko niho mbona mukwiranye naho. Niwanze tureke dukore. Turindira amanota asohoke. Mbehoho, murezi ko rya shure ritaja kwiga ko abanyarucari. Hamwe yo gitoraho. Nzokomera sabe nuwe niyimye. Ariko mwana anjega umutima wifuza. Ikibazo kiri hebavye. Mwibuke yuko igihe Anaboweli aheruka ku kiro ca nyokuru. Yari yanyemereye ko azompa indaro. Bajya nabo sinibaza ko bakeneye vyo kugemurirwa. Mwana anje. Ico cyumviro si ciza. Kurya mugore nta ciza ndamubonamo. Ahubwo reka dukore. Reka dutahe. Uje kwahira. Urabona impene twazize muhira. Ziza gusanga inzara yazishe. Dawe, umunsi umwe indoto zanjye zoteba zishika. Naho ntazi ko bizogenda. Ndizera ko bizogenda neza. Sawa. Thank you. Alicia, jewe rero ngomba ntahe. Yego rishobora kugenda nimba wahejije hari ibyo ngikunda tunganya bitonya mugabo naje mumenyesha ngenda. Sawa. Mwiriwe Alexei. Mwiriwe. Ça va bien? Ego. Alicia yabaye ngaha? Aracari ngaha. Okay, ushaka kumamagara. Sawa.
urambabarira. Hari icyo wibagiye? Oya, ntacyo nibagiye ariko Alexei ari ngaha ashaka kuvugana nawe. Ariko je numva ndashaka kuvugana nawe. Alicia, ihangane umwumviritse. Alexei, sawa rero je nari ntaje. Ok, merci beaucoup. Urugendo rwiza. Sawa murakoze. Alexei, ko nari nzi ko je nawe byacu twaje kubivugana. Ubu nawe urashaka iki? Alicia, bisaba kunyumviriza ndagusabye. Alexei, kubera iki? Kubera ko udashobora kuya amahoro ukagenda kubana na Alexandra wahisemo je ukandeka. Alicia, sinahisemo Alexandra. Nahise gukurikirana ivyinda yanje. Sino nawe nasanze ari ububeshi banje. En plus yaratelefone mama amubwira ko ntemeye inda ngo aca twararaza avuga yuko twahunze responsibility. Alicia, yari umwana wanje kandi aho burabitahura. Ufite ni kubera ko utazi ibindi ko ndacamo sino urabyukunda gukunda. Kandi Alexandra niyo sinomukunda na rimwe nkuko nagukunze bo. Jamais. Alicia, please, je t'en prie. Ndakubwira ikintu. Biragoye cyane ko umuntu ashobora kukuba kure. Alicia, nta kintu kimwe kirabuza kujya nawe twaba turi kumwe. Alexei, ibuka ko ufise umugore. Alicia ndabizi. Ariko hari ikintu kimwe ntari bwakubwiye. Narasabye divorce Alexandra, n'ubu ntayaraba. Umvise ndakubwira. Kushatse ko dusubirana. Nyemera dukora ikintu kimwe. Ndakwinginze unyemere bino bintu tubigira ibanga. Ntagire umuntu n'umwe azobimenya. Cyangwa umuntu azobibwira. Na Alexandra ntazigera abimenya. Kuko umunsi yabimenya ikintu yadukorera nawe urakizi. Alicia, ariko mengo uburenganijwe. Ya. Jovye nuko kuri. Zoba ndenganije ariko nawe zoba urenganijwe. Gusa tugomba kujakira ko nta ndi mahitamo dufise. Ikibazo nuko ntamenye uzesinyira. But are you ready to wait till the end? Yes, Alexei, I'm ready. Ereka, niya gusinyira divorce bizoba beza zoba tuvuyeko. Kizoba ari cyo gihe cyacu kugira ngo dusubire mu buzima bwacu bwa kira twari dusanzwe tubayemo. Okay, ariko ibyo urabyizeye. Alexei, I love you. Ndakunda cyane. Gusa ikintu kimwe ndumva niteguye kumarana ubuzima bwanjye bwose sigaye kubaho muri iyi si ndi kumwe nawe. Trust me. That's going to be sure. Alicia, ndagukunda. Ndagukunda kandi cyane. Umva petite sœur, ivyo ndakubwira ushaka kuvyemera. Ndafise indoto kandi ndazi ko umunsi umwe nzozishikako. None demaro jojo dusika twenyanje sinzokwemera tuzoja. Sinakubwiye ko mwese nzoruka ndabajanye mu gisagara.
nukuri nzosigara mu rugo ryinshi. Amasaha aragiye. Nari natumye wa muhungu wo kwa Rudoviko urazi ko mu gisagara yagize nkiwe. Wana ko n'umuriro mu telefone umperanye ahubwo tugende ntava ndondera ngo mbure. Saba goja sindohewe. Ntugire ikibazo. Ninamara gushikayo ni gute no kubagira petite sœur wanje. Tugenda ahubwo nosanga ahubwo yakubose. Shaka fondation yanje kwicuku ikikata nuko wocu hera nyene kwimba utrasi ugenduko hamucu ugenduko hera hanyene rero wimba agiri we mu hagarika ibyo bintu Jonathan ushaka iki parcelle yanje ga Jonathan aha ni wawe ndagutema je namakuru umugabo ndi wawe rega nufire ko Jonathan ndagutema namakuru umugabo ushaka iki wa mugabo rero wewe unyiba amasomo yandi imbona nkubone imetero zanje wantwaye no musi urazinsubiza je wa mugabo na metero nagutwaye ndibaza kuva nakera indi metero zanje zacahanye urabizi impamba nuyibona ukuri haririza ndakuyemviramo bango arabagabo ntagwibara mbe muri mubiki mutware urakoze kubunaje je umugabo je sinzi cyankeneyeko yahingiriye namaze kuva nganda duga ruguru afata impambo yetugaburira paracera arayimura yayishize hariya mbe Jonathan ngoma ndakubaze ko barukuri banyakubahwa sivyo ahubwo je wo mugabo sinzi ni cyandonderako nta nivyo nzi byo nta nivyo utabimenyerayo umviriza zino parcela zanyu mwe mufise impapuro zo muri cadence icyabura titre de fonce ndarufise je ndarufise urarufise umviriza rero icyo no basaba reka je mve ngaha ejo mu gatondo nzuke njya kurondera abize gutunganiriza ibijeje by'amatongo mwese byo mu gatondo umwe wese azoze ngana impapuro ziwe ababijejwe babatunganirize mbe batware ndababaze umuntu azoza asumbira itongo ry'iwanje uko ndarizi ninde umviriza niyo mpamvu navuze ati reka ejo mu gatondo ababijejwe bazoba bari ngaha kugira babatunganirize ayo matati arangire suko nyene ndabarindiriye ndakubwiye ati je no habatware reka muze tubirindiye hanyuma abo bantu baze baturabire barabe ko icyo kigaba atari kibeshi C'est bien. Comme il va dire. Allez, bon, les mots. Oui. Ah. Vamos, Catarina. Karibu mama. Muze dufashanye bino bintu. Udufashanye bino bintu. Sorry. Ok, bien. Wow. C'est bon? Boss. Oui, mon frère. Warakoze cyane kunyizera. Inzu wamawe ukurikirana ni. Bon, c'est bien, pas de souci quand même. Et tu l'as bien fait, j'adore, c'est bien. N'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. Bien fait. Ok, ndabona bimeze neza. Hanyuma boss. Aranda ariko ndakubitira ngaho inyuma. Kubera kino gikorwa ntivyari gukunda ko ndafadikanya ari bibiri. Ndashaka nikibanure gatoya binashobotse ku mugoroba urantuma ko nubwo zazimvye mpera imwe. Mon frère, nta kibazo wabyita kwirukana imbeba. C'est bien, c'est bien.
murakoze cyane. Okay. Sawa. Sawa namwe. Muguge neza. Mwisanzure. Murakoze. Boss. Ndida gato ufashe ya frigo twasize hanze. Yego mufashanye ribo. Yego. Nimwigize byose ribo. Haba namwe tegura mupange ibintu byose mubishira no. Sinon c'est pas bon hein. Geri goga. Ouais, maman rihe? Maman? Oui, maman. Mais tu vois, c'est bien, hein? Ouais. Oh, maman. Abo nyanzu nakubwira rero ni fete ni nziza natari etage quand même, tu vois? Ego vraiment. Abahungu bawe baragerageje kandi mu mwanya muto cyane. Bakora ibyo bazi vraiment. Ah oui. Exactement. Quand tu vois que tout est bien aménagé, hein, n'est-ce pas, maman? Si mon fils. Karina? Oui, mavja. Narakubwiye kuri akajuju. Ega mavja osiga ofisi amahera boss. Nangi ndashaka amafaranga yiwanyu. Narakubwiye kuri akajuju. Rabugende mu bikoni vyawe upanga ibintu. Sawa mavja. Hama cubwira Victor agufasha. Sheri, ndagiye cyane kubaje ko nta muri kino gitondo. Yaba simisi yanje yose ngiye gutangura akazi byo kwamye bimbera kuno. Ntobahinda umuntu wa mbere anezerewe cyane muri iyi si. Ndizera ko nzokugira umugore wa mbere aryoheye kuri iyi si. Habaye iki? Rimwe na rimwe hari igihe barabishika nkibagira ko Alexandra baho. Yes, of course, mugihe turi kumwe nawe unye birashoboka ko tukibagira ko abaho kamera. Sheri, ariko urabizi ko bidashoboka. Nico kiguzi je nawe dutegerezwa gutanga kugira ngo tube turi kumwe. Sino uyu mutwaro niho tuva kuvuba. Naina nibyo. Turi kumwe nawe birashoboka sibyo? Ego, ndabikwemereye. So be rero urabona uje kunda amasaha y'akazi. Bisaba ko ayibeshi bandindiriye bakeneye ko ndabakira. Nyemera nje kubakira izokoze. Aya masaha? Byokunda ko tunana mu yandi masaha cyangwa? Of course, basi uraza ku telefone sawa? Urasho nifuza. Nifuza ko wakwamira uruhande yanjye buri mwanya. You know what? Sometimes nanjari je ngira nkamenga ngenda tutandukanye ndabikeneye. Ariko reka nkubwize ukuri. Simba ndabishaka. Akeshi cyane amasanje arakumbura kubona. Hari igihe ngukumbura nkabura kongera nyine nkihangana. Ariko kubera ko aribwo buzima tubayemo tugomba kubwakira. Hari umunsi tuzobana, tubonana amasomo yandi, tubana umwanya wose dukeneye. Tugomba kwihangana kugeza icyo gihe tugigeze gusiko. Ariko basi nyemerera igihe cyose uzahora wumva nkumbuye ushaka kumbona ntari hafi yawe. Kano kantu mwambitse uzahora ukaraba. I hope ko inkumbu zo mufitiye zizoca zikabanuka. Iyi niyo gift yanjye ya mbere ngo haze kandi nyemerera ikunde siko. Sheri, nta kibazo. Ariko nkeneye ibirenze. Ikintu cyose muri buno buzima kigira intango. N'ibirenze bindazi ko nzobishobora. Thank you so much. Ndagiye rero mu kazi turasubira. Okay, bye. Thank you. Tani. Oui, mama. Abo kwero urabona ko wakuze. Ubu ndubona umukuru mama. Ahejeje n'amashuri urabona ko ndakuze. Ahejeje amashuri wagabanije nturaheza.
basi ivyari bigoye bisa nawe uriho nabikuye. Felicitation nta kibazo. Merci mama. Aho usanga hariho uduhungu twirwa tukubesha kuno kubanza wige. Gusa mama buntu nta kibazo ndanakuze kwanza. Kama wanje tete imanita kakanya nkuze. Oya mama none university ntituba dukuze bazi. Nawe fili. Nakuretse n'inumi. Reba bakuzana umukwe je ndumva ari sawa. No bikunda mama ni obyishimira. Gateka emwe urarintera n'ukuri ntangorane. Mana yanje nzogukorera ubukwe sinzi. Oh merci. Ndishimye mama. Mwiriwe. Mwiriwe Alexandra. Mbe wasanze papa wa mbere gute? Nakirava. Icyizere cyaramaze guhera. Rimwe na rimwe ndabona ko arusha. Ariko turinde operation turabikize ufamo. Mwiriwe mama. Mwiriwe Alexei. Umeze neza? Ndashima. Mwiriwe mkonzi. Ok, Tanya umeze gute? Meze neza Alexei. Mes diplômes wani gari? Diplôme inyuma ya 2 semaines uzozitanga. 2 semaines, hein? C'est bien. Hein? Ok, gya rero nyarutse uheze uze gufasha akazi. Sino akazi ni kesha. Urakoze cyane Karina. Tujya kumeza. Fungura. Ya, il faut que dufungura kweli. Mugabo jewe bisa ko maza kuhindura. Faut que ni change d'abord. Sivyo? Hama Ya nzi akiriye. Shanjera akiriye. Alexandra tujya kumeza. Mumbabare nimba ndabakanze ariko sivyo nari ngamije. nta kibazo ushaka ndagufasha iki? Ntacyo. Ariko umunsi nabonye utasha wanezerewe cyane. Nashatse kubaza impamvu wanezerewe nasi kubariza imbere ya mama wawe na mushikawe. Nta kibazo gihari ariko umuntu ashobora kuryoherwa atana kimivuyeko. Bitaba kuti umunsi wabutagize akazi kenshi. Bisa n'ivyo. Tugenda gufungura. Mama wawe na mushikawe barakurindiriye ku meza. Okay, tugende. Iyo mama ko ari ko taje gufungura. Mama yitavye apere mbonye aciye asohoka. Masaha. Wamenyesha musozanya? Oya. Gusa numvise avuga ngo ibintu yagize ngo komande ngo byaje. Okay. Wafete ndamukeneye ikintu nashaka tuvugana sino. Nakwa normal nshaka tuvugana ku kintu cerekeye urubanza rwa diploma. Nana kimwe nzatubivugana ejo sikeri. Mbabarire gatoya. Shaka je kuri toilette ndagarutse. Okay, yes. Mbe Alexei. Mwaravuganye na mama ku kijanye nabo muzotumira. Ico cari kiyo muntu nashaka tuvugana mama. Mbe malheureusement n'est pas là, donc sabi vyo jona kibazo. Sivyo? Gusa nibaze ko mama muzotumira oncle Andre atazoburamo.
sawa. Wagize ingorane? Nibyo gufungwa nafunguye saa sita. Tukundi ngo byamereye nabi mu nda. Okay, je suis désolé. Amahoro cyane. Nari mbonye publicité yanyu kuri réseaux sociaux. Narishatse kubitura ikintu mumfasha. Byokunda. Ego ndahazi. Sangapi none? Sawa murakoze. Twaganiriye cyane. Banyita Alexandra. Nje nawe nabahamagaye kugira ngo tuganire. Nitwa Ntare, umutasi yigenga. Nifuza ko ndabafasha. Ndafise ikibazo. Ndakeka umugabo wanje ko yobanca inyuma. Niyo mpamvu nabaronde kugira ngo mumfashe. Ndashaka mungirire itohoza, muperereze neza koko. Ivyo nibwira ko yoba ari ivyo, canke n'abandi ko ndibesha. Nobizeza ko mwadodoye ku muryango nyawo. Mushobora kumpa information zimwe zimwe, ifoto yiwe, ahantu akunze kuja gutemberera, imodoka yiwe bwoko irimwo, ukamana matrikire yayo. Byose mumbajije, nari nzi neza ko muza kubimbaza. Iyi envelope ubona irimwo buri kimwe cyose umbajije. Yongera ibamo n'amafaranga angana n'umuriyoni kugira ngo bikunde ukora akazi kawe neza. Tugitangura kuvugana nabonye ko uri umugore aciye ubwenge cyane. Umuriyoni ni sawa, ariko nubu tugitangura akazi. Nitwamara kurangiza akazi tuzoharura amafaranga twakoresheje muri aka kazi. Ikibazo cy'amafaranga icyo nkeneye gusa nuko nkorera akazi kanje neza, hama ibisigaye nta ngorane n'imwe. Iyi nimero mwampamagarishije ni iwanyu kugira ngo ndose amakuru ndabahamagare byihuse. Iga nimero ni yanje. Roma, karibu kandi my friend. Merci beaucoup. Mbega umerewe gute? Urameze neza ubuye? Cindaho nyene mugabo sinzitabura neza cyane. Mbega inkuru mbi. Yeah. Exactly. Roman, nakubeshi umva nataye umutwe. For sure. Birashoboka nyene kuba wataye umutwe. Birakwiriye ofete. Umva nahemukiwe cyane ku buryo numva umenga atawundi mu nzu yabwira ikize. Mbega Alexandra ngaha sinzi numva ngo yagiye kuraba nyina wiwe. Hari n'igihe bitwara ibyo kuko ibyo ntibindabo. No Alexei, birakuraba nyene kuko wibuke ko mwagize ubukwe. None sivyo? Nanje bintwaye ikiguzi kinini. Mugenzi, ibi bintu birakwiye yuko ivyumviro bishira hamwe ukavyumvira utekanye. Niyo nzira yonyene ishobora kuguha amahoro, kuko uvyize ko apana ubunyene
birashobora kuzoguha amahoro kandi iyo ngingo uzuyifate uvyige ko wifashishije abagenzi bawe na cyane cyane abari hafi yawe sivyo Alexei? C'est ok Romain, merci beaucoup. De mpamvu numva ari iby'agaciro kugira umugenzi nk'aba mon frère. Voilà, à la santé. Merci. Sheri nukuri nishimye ariko urabona amasaha ariko aragenda yo kugenda ku kazi. Yeah. Of course be ndabona amasaha agiye ariko I still need you. Ya nyene urabizi ko ntiga ariko nashaka ubaye binyemereye ondekure ngende tuze dusubire ndi munsi right? Yes, of course, but en fait, nanjye ndafite kujya ku biro parce que ça ni rendez-vous n'abantu banzaniye akazi en fait bisaba ko mvugana nabo hajya. Allo Alicia, amakuru y'imyaka. Sha ndaho kabisa ndashima usibye intoreka nyene mazemo iminsi ariko ibindi byose ni sawa biragenda neza tu. Oh, mbega imeze gute mwe vyanyu na wa muntu wawe? Sharina urabizi ko nokubesha cyangwa ndaguhisha nukuri ibihendemo ntibinyorohereje cyane nibihumuriza pe. Oh ni hatari twari twaburanye. Shayiko kabisa. Ngambwira amakuru yo mu Burusiya bimeze gute? Sha ni sawa gusa ndagufitiye gishaje. Donc nagomba kukubwira ko niko nitegura kuza. Na defense igitabo ryari ndindire ko ndonka diplome hama nzocenza. Wow, mbega byiza. Karibu cyane ma copine. Nukuri wumve ko ndagufitiye igishika cyinshi cyane kandi nzoneze kwa kukubona. I miss you. Nanje nuko. Gusa rero urazi ko ntaherutse mu gisagara ca Bujumbura. Nashaka uzomfashe undonderera aho nzoshikira. Kuko sinipfuza ko nosubira ruguru. Sha, Arina, imyaka ni myinshi umaze mu Burusiya. Ariko don't worry, nzobigufasha nta kibazo. We karibu gusa nuzi ibintu nzovyimenyera. Merci ma chérie. Bientôt nzokubwira. Mbega namusi ni wakoze? Sha wapi? Uyu munsi niriwe muhira nari maze iminsi nduha cane sinari gusubira kuja gukora. Oh, okay sawa. Okay, hama hari ivyo ngomba nkore. Orika ndagusabe tudosubire kuvugana hanyuma. Sawa ma chérie, tuzosubira nta kibazo. Okay, bye. Okay, thank you. Oui, entrez. Oh,
No, murambabarira nimba ari umurano mukeneye mais pour le moment non. Ni nkuru y'umunota umwe gusa utarenga. No, c'est demain, c'est demain. Mfise amakuru mushobora kuba mwifuza. Amakuru nkeneye yerekeye iki? Ahubwo mumbaza ico ushobora kuba nobafasha. Ibi ni biki? Murashobora kuzigumana kuko ama original yazo nije ndayafise. Ndashaka kumenya uba wifuza iki gamushingana? Nifuza amahera. Mushobora kundiha. Canke mugasanga izi foto zashitse mu minwe y'umugore wanyu. Ninde yaguhaye iyo mission? Ikintu nyamukuru nshaka kumenya nuko izi foto mwifuza ko zogera ku mugore wanyu cyane. Uzabwiye wa mugabo iwanjije we ntibikora jewe. Ajambe ndaguhaye amasaha 28 amabanki atarugara kuzoba wanshikirije miliyoni 10. Tuzohuriye kuri jardin public uzompamagara maze kuhashika. Bitaruko izi foto umugore wanyu azorara azironse. Nibindi mwifuza kumenya biri muri envelope. Karina mwaramutse. Mwaramutse mama. Kuri umunsi ukora ugenda ute? Urambabarira natutse neza. Okay, sawa. Akibazo Alexei yamaze kuja ku kazi. Oya, ndibaza kuri umuduga uracari ngaha. Sawa, cugira ningoga rero uheze hamushira icayi ku meza. Sawa, sanuhejeje. Mwaramutse? Mwaramutse Alexandra. Ubyutse kare. Mama yarambwiye ko ari ikintu ashaka ko tuvugana. Nagerageje kugira ngo ashike kumuraba hakiri kare. Okay. Nuko kandi ataca binyora. Nta kibazo, ndaza kunywa amahera. Okay, muramutse. Sawa. Mama? Nyaruka tugende imodoka ni habisiga. Dima, ko wihuta cyane si ubona urashitse mu gisagara? Dima nzagukumbura nanjye uzoze kuntora. Diane, uzoyibukize twavuganye kandi uzobigendera. Mwavuganye ibiki? Papa ni ivy'abavukana. Mama, tugende simave sange imodoka hari yansitse. None mama Dima, nibiki? Cyo twabagore mwama mugora. Aha nimubona ko amasagi.
banyakubaha twabatumye ko kuko dusanze tuzi yuko mwebwe muri abahinga mu gutunganirizana ku kibazo kijanye n'amatongo. None mwashaka tubafasha iki? Ego uyu mugabo hirya yejo yarifuza kubaka, uyu mugabo nawe nkono ushobora kubaka bivanye ku karimbi. Namwe twabatumye ko kuko musanze mufise ivyuma musanze mukoresha mu gutatura amatati. None parcelle zabo ziranditswe? Ego zirandise. Muzani impapuro ziranga parcelle yabo. Sergei, station hali hapa leo tura. Sawa chef, muri B10 turabanguka. Mbe ubwo runtu wari rwarubone? Haha menga n'urujumere meza nko barasisha muhungu. Emye ngira ko baruzanye ngira amatata arahera. Batama Marinze mwitura entreprise B10. Nimugire ikibazo ingorane zanyu zirakemuka. Manuka gato. Imbere santimetero 5. Ibubamfu gato. Iburyo gato. Inyuma santimetero 2. Shinga. Egera haruguru gato. Garukina imbere yawe gato ufatanye niyo clôture niho waca limite ya parcelle. Garuka imbere yawe gato. Egera iyo kwa ya clôture. Sawa shinga. Nyakubaho. Ukumubona izimambo zishinze niko amaparcelle agabuye. Twashinze izimambo dukurikije amadone twakuye mu gisata ntunganya amatongo. Biraboneka neza ko Jonathan yari yarengereye. Ntama mutwara sinana bikubwiye kuva kera imambo ya mbere yari shinze ngaha nyine. Jonathan yo acaraza arayikura ayishinga hariya. Ubu nawe araharira. Ntabibonye ibyo batweretse abahinga none. Ahacu akazi turahejeje. Ibisigaye ni vyamwe bw'abayobozi. Banyakubawa. Turashimye gose ko bamwahishikiye kugira dushoye kuronka umuco. N'umuco twari turindiriye. Umuco wari unyene. Namwe mwakoze kutwitura nka entreprise B10. Turiho ku bwanyu. Allô? Umeze gute Alexei? Nanjye ndagukumbuye cyane. Oh. Thank you. Ndagukunda cyane rwose bisu ijoro ryiza. Okay, bye.
Mbe mvugana ninde? Aburanyisha papa. Urabizi ko atakintu na kimwe ndakoresha nukuri. Mbabare nari bagiye kukubwira. Mbwira, nibigutambwiye. Nyene narasubiranye na Alexei. Byagenze gute ko nzi yagize ubukwe? Narumva urabona uriya mukobwa yari yatwaye yasanze yaramubesha amubwira ngo afise inda yiwe kandi arukubesha. Rero yaramusavye divorce. None byagenze kutugira amangaye gusubirana no kuntu yaguye mukiye. Papa nukuri naratahuye. Numva ko atariwe. Naramwumvirije numva yari yafashe ingingo nziza. Maze kubibona twafashe umwanzuro wo gusubira kwicara kugira turabe ko twasubira guhamayiga urukundo rwacu. Rero nubwo nafashe uwo mwanzuro nakubwiye uyu munsi tuvugana turindiriye ko bamuhereza divorce hama dukomeze urukundo rwacu aho rwari rugeze. Mwana ndazi urakuze, ndazi ko ingingo ufata wamanje kwiyumvirako. Kandi Alicia yarigeze kumbwira yuko Alexandra atazopfa duhaye amahoro. None wiyumvira yuko Alexandra ariwe yamutumye zirya foto? Sinzi Roman, sinzi. Kandi jiwe na Alicia twari twarafashe ingingo yo guhana amahirwe bushasha, ariko mbona intambamyi ziguma ziyongera zidahera. Je sais pas. Ugiye gukora iki none? Uzoriha zirya foto? Non, ico kizire. Kizire, shobora kujana ivyo arimwo. Jamais. Ariko icyo mbona wari ukwiye kuriha zirya foto ukamuha amahera, kuko Alexandra yoca amenya yuko ukiri kumwe na Alicia. Kandi wibuke ko Alexandra nawe mukiri umugore n'umugabo mu mategeko. Reka ntavyo narwo ndamubwira. Nari narindiriye ave mu rugendo mbone kuzoca ndamubwira. Nawe urumva amakuru meza nkayo ko atarayo kuvugira kuri telefone. Niyo mpamvu nanje ntashatse kubimubwira kuri telefone. Mwana ndazi urakuze, ndazi ko ingingo ufata wamanje kwiyumvirako. Papa rero ndakubwire ico ntukigire ko amakenga. Nukuri ahubwo tukivuga mama nyene asafara ruguru ryari urasukuntu ndamukumbuye. Nukuri sije nzobona arashitse. Nawe anu yagiye ejo urazi ko azomarayo n'indwi. Papa rero ntunyumve nabi ariko ndakubwisha ukuri iyo mama atari ngaha nukuri muri iyi nzu umenga haba hagaragara. Uvuze ko je mu nzu asa n'umuntu atahari? Ivyo na nyoko ntiyatahari. Papa nukuri ntunyumve nabi sico nashatse kuvuga. Nyene urabizi abakobwa n'abanyina bangene babamenaniye. Nanje bazi ko twikundana na mama. Banumva ndamukumbuye niyo mpamvu. Sawa. Ariko dufate indisho umugabo nta kindi kintu cy'amafaranga dusohokana kandi ivyo bibaho. Kuko abantu nk'abo barakunda kudahagararira ijambo ryabo. Roman, none umanuye. Vugana na Alicia. Non, je peux pas faire ça. Sinkeneye ko Alicia numuzana muri ibi bintu. N'est-ce pas? Sinkeneye jamais. Kandi Alicia yarababaye bikwiye. Nongeye ko ivyo rero ariko Alexei ategerezwa kubimenya. Kuko nawe arafise uburenganzira bwo gufata ingingo.
Ni sawa. Sawa, mu muri bande mudodora. Nitwa Dima. Aba niho bari. Dima? Vaye. Nakubajije aba niho bari. No, siyo bari. Ariko je ndi ngaha. Mundira abandi. Ndashaka Alexei canke Anabowe. Inde? Alexei canke Anabowe. Uno buzanye ibere ngaha mu turabe kwanza. Wabonye? Oya nta bihere birimo. Wabonye? Nvuda kubwira. Kwanza ngira kwanza neza Dima. Mupfaniki na mabuja. Papa wa Alexei bavukana na papa. Wagize iki? Papa wa Alexei bavukana na papa wanje. Byukuri? Yego. Sawa. Nyenyaga ariko nuve gaho. Namamagare. Bisabwo ninjire. Tenye kwanza. Ariko arugo ninjire. Tenye abandi. Zurauliza umuntu ari ku kazi. Ndi ku kazi kaje gahasi shaka ibintu bya by'iduru. Binombuza gute kwinjira? Qu'est-ce qu'il y a? Boss. Dima ngwavira uguru ariya kandi namujije nazana ibiyere ngaho nginzu. Babara afisi umubire. Narakubwiye wowe nikiri gikoze mu murinzi nga kirazira gufata ama decision par toi même. None boss. Banzu bazi kwanza abantu aba boss ba. Karibu ndi. Sawa, monsieur. Ura. Nundi musu kazurushikinga kirazira fungira ngo ibiyere biki. Wowe nutwaraga. Je dis tais-toi toi. Si tu fais ça encore, je te ramène chez vous. C'est boss. Muramba barira. Tugende. Ah, yego. Sheri, karibu rero hano iwawe. Wow, ndahanezerewe cyane. Ndahakunze cyane ariho ntihagere. Nibaza urabona ko no mu Burundi hasigaye ari heza, si mu Burusiya gusa. Sana ukuri ndabona iterambere ryarabaye ryinshi cyane. Benda kubaza. Vyagenze gute kugira ngo ino nzu ironka akanya gatonya? Kuko mwino minsi usigaye ari busy cyane. Mbega abakomisiyoneri ntibakizembagiza umuntu nkako kundi kwa kera. Oya Sheri, ubu bisigaye byaroroshe. Hariho company yitwa Mega Customer Center ikorera ngaho i Bujumbura. Nukuvuga ikintu cyose ukeneye bafise platform aline. Uragenda ukakirondera aho bagituma ko bakakikuzanira. Reka ndaguhe nk'urugero. Urabona nk'ubu kushitse warusha. Urashaka kuvuga ati numva ntakeneye kuza gusohoka. Ikintu cyukora uzugenda kuri platform yabo. Ukarondera restaurant yose wumva wifuza. Hama ugaca ubatuma babikuzanira nk'akanya ko kuramukanya. Siwe nabigushikiri? Wow, waragana livraison à domicile? Yego cyane ntacyo na kimwe badakora. Wow, ico cyumviro cavuye he? Warongira uwo muntu yarabaye hanze canke no mu diaspora? Ya no mu diaspora yakizanye. No kuvuga n'umugenzi wa Alexei yaraje abona ko akwiye guteza imbere igihugu cabo. Hama hitamo kugura iyo company. Ahubwo mbabarire ushobora kubona kwicishije amajambo kandi ushonje. Cyane gose. Aho gira commande kuri iyo platform. Nizere ko bidateba? Oya ntabwo biteba ni nk'aka kanya bazabizanye. Byiza cyane. Tungiriye commande rero hama ucubura ntera blague zo mu gisagara. Nukuri nugira ikibazo umunsi wose nawe uguhariye. Nama consultation yose narivse nayahagaritse kugira ngo tuze kugumana.
Mama, ahantu ni heza cyane. Harasumba hamwe twahora tuba mu Kigobe. Ego cyane mwana. Ni heza gose. Hama ni byiza kuje mwana. Kuko waragize ko tuvugana. Nibyo koko hari hageze ko tuganira. Ko nanje nari mfise ibintu byinshi. Nari numva ko noganiriza umuntu. Kandi urazi ko atawundi kuganira nawe atari wewe. Mwana nanje urazi ko nzokomba mari ku bwawe. Amakuru mashasho uzanye none nayahe? Mama, amakuru nkuzaniye ntabwo ari meza. Kige cyumvire muri mwiyumve na Anna Bauer. Ndabona byandengeye. Icyumvire ikihe? Kige cyumvire muri bavuze ngo ndamubeshe Alexei confisenda. Nubu ndacyumvire byaguhereye. Kugira uvuye kutandaye office. Namba wanje kwiyumvira ibizokurikira sinzi. Mama, ntayandi mahitamo narifise mu bihe nkabiriye. Kwari kugira ngo ndamubwize ukuri. Naho nyene byagutegeza guca mu nzira zibiri. Ko je ndabimubwira, kinyike gakobwa kagakoshoro ngo ni Alicia akabimubarira. Gusa ndagutahura mwananje. Ariko bizoja mu buryo. Kazi bamaze kwandikwa muri commune no mwisengero. Mama, ubu hadutse ikindi kibazo kandi gikomeye cyane. Ngo iki? Alexei yasabye divorce. Sa? None wamwishuye ngo iki? Namubwiye ko bidashoboka. Wamwishuye neza cyane. Ahubwo reka mpamagara wa mu avoka wacu. Numve ico yabivugako. Arina, wakoze cyane kuza kundaba. Usukono nari ndagukumbuye. Ahubwo mbwira, hajya hano hakugoye neza. Alicia, ati ndakumbuye cyane. Hajya hano hangoye neza. Mbega wamaze kumenyera akazi? Kazi namaze kukamenyera. Gusa ndakubwira, nenda gufitiye amakuru ntariko ndakubarira. Urasi ko je na Alexei twasubiranye. Nivyo? Cyane. Nukuri byaranyankiye ko nshobora kumubakura. Ntushobora kwiyumvira ukuntu binkomerera kubaho nzi neza ko ntari bumubone. Sinzi ukuntu bigenza kugira ngo umukomeye muri ibi bihe nk'ibi urimo kabisa. Iyo ukunze bigusaba gushiramo ingufu nyinshi. Birankomerera cyane kumubakure. Ariko iyo ari hafi yanje mba numva ari nkaho mpinga isi n'ijuru byose n'iby'iwanje. Hama ujya mukobwa Alexandra, ibyo biri gute? Alexei yaramusabye divorce. Turindiye ko amusenyera divorce kugira ngo abayidegemvye hama dukomeze iby'iwacu. Ufite mukobwa ndamutinya cyane. Ukuntu namwumvise ntambibagira. Uko biri kose jewe na Alexei turizera ko bizogenda neza. Ndabifurije imigisha n'imihezagiro. Hama uzi ko ndiko ndategura urubanza. Really? Yeah. Oh my god. Ni naco catumye nzano ngaha kugira ngo ndabikumenyesha. Mafi, kubeki wifuza yuko tugukorera urubanza runini? Mama, uningira ngo ibintu byo mu buzima. Urazi imyaka nakoreye diploma. Okay mama wanje ndavyumva. Imyaka wakoreye diploma ushaka ko? Nyine mbone ko nayihejeje ndohego nyine. Niba wifuza gutumira abantu bangana gute cyane tuzoca tubigenza gute? Mama ndifuza gutumira abagenzi banje benshi nyine turyoherwe ubone ko nayihejeje nyine. Umura mwana wanje nta wundi muntu turonderera atari wewe. Ndakubaza ikintu kimwe. Narategekanya kuzoca ukora iki? Uzoca uja gufasha Alexei kubira? No mama, murabona ibyo bintu nize naho bihuriye na byo bintu gifunze. Ahubwo nifuza ko naje ngoca mumfasha nkagira ikinyamakuru canje. Ushaka guca umujournalist? Ego mama. Ibi nibikisheri. Umugabo ni ndabikoze. Nanje sinamuzi. Icyo nzi gusa nuko shaka amahera ngo ashobore kubinuma. Sino. Sheri,
umuntu ni Alexandra yabikoze ndabizi ko ari Alexandra yabitumye nta wundi muntu yakora ibintu nk'ibi niyo muntu wenyine twifurije nabi sinon à part de ça il y a personne ndashaka uje tubwira umuntu yagutumye ibyo bintu ucidufasha unyike burundu rusiyo kubona mu maso kandi ntimugire ikibazo mufate yuko tutigeza dukorana igikorwa na kimwe ariko sinogenda ntabahanuye mwicunge ku mugore wanyu ibintu bingeze ahantu je ko ngisho koresha ingufu nyinshi amafaranga menshi kubera Alexandra nanje nuko kuva Alexandra aza mu buzima bwanje ibintu byose byahindutse umwanda ndi gute cyo gukora ngo umashe kuduhinda twese aho sheri uri kurabimbaza ahubwo je ndibaza yuko ashobora kuba afise ikintu mu mutwe we kidakwiye neza ahubwo reka ndakubwira ikintu kimwe uhereye ino munsi dukuriye kuba amagabo gusa ubwo twari dusanzwe turi amagabo atari uko nawe kazotubana sheri mbabarira uzi tugabanye imisi twahora tubonanirako no none tuzoca tubigenza gute Alo, ni Alexandra muvugana. Nashaka ndababaze ko makuru nabatumye gutohoza mu bamwara ya Ronse. Ntumbariye ko atanakimwe mwamenye. Ariko nabarisha amafaranga yanje kugira ngo munkorere akazi neza. Cengiye kandi nayabarisha imbere. Umviriza. Akazi karahagaze. Nta service yanyu nkeneye. Bigaragara neza ko mutazi gukora akazi kanyu neza. Alexei, nako ndiyumvira korora inkwavu hari inyuma. Oui. Ubu ni umugambi mwiza mama. Iyo ni projet bien sana kandi abanyagihugu benshi ngaha mu gihugu ko barijukira umugambi. Kandi inkwavu ziragwira? Mama cyane gose. Ziragwira kandi ziroroshe no korora. Mbe Dimariha ko ntamubona ngaha muri sala. Dimari mu chambre ikariga. Byiza cyane. Hama ndagyeho cyane ku iki cicaro tugiraniye ko bame famille nukuri ubu mwanya turonka gake. Rero numva ndavyishimiye cyane. Ahubwo najana y'intomboje mako dukoranye twese. Mbega urubanza rwanje nuko mutegura gute mwagize liste yabatumire. Nugira ikibazo tane. Biriko birategurwa. Nitworeka kuryohera umukobwa wacu. Mugabo. Iyi diplome yarayikaniye sana. Cyane Alexei ndawe ko imisi naraye majonja kushuro yongera. Ariko nari mfise igitekerezo. Nariyumviriye ko Alexandra nawe ubona azotora diplome inyuma y'indwi imwe Tania atoye diplome. Nta kuntu twobafetera hamwe umunsi mukuru. Alexandra ubyumva gute? Icyo cyumviro ni cyiza. Kuko nta kuntu twakora imanza zibiri mu ndwi zibiri zikurikirana kandi imanza zisa. Alexei ubyumva gute? Jije nibindaba kameme. Byo muzotegura byose nimwe muzobyikora nta kibazo. Kandi yandagiye kandi mfite ibyo gukora ngaha. Alexei Tania mureke usanga yagize akazi kenshi. Ahubwo mama na genda rushenga amabesha nja kuryama nduke. Okay. Mbeko mbonye Alexei aciye yijirirwa mvuze ko muzokorera hamwe urubanza mwe na Tania. Ahubwo sinakubariye. Ejo yaraje muri chambre yanje aje kunsaba ko nomusinyira divorce. Ariko sinigeze ndabimwemerera. Kimwe nashaka ndagusabe umwegera umuhungu wawe muganire ariko ivyo bintu vya divorce
kuko natabihagarika ndazi ko nawe bizokugirira ikibazo. None ivyo vyabereye ngaha mw'iyi nzu mbamwo cane ko ntabimenye. Nari nzi ko yari yabikubariye, ahubwo nashaka ndagusaba ikintu kimwe. Mugera umuhungu wawe umuganirize ivyo n'ivyo divorce abireke, kuko natabireka nawe bizokugirira ikibazo. Ntumbwire ko ushaka kuntera ubwoba. Oya, ntabwo ndiko ndagutera, gusa ugikorereko kuko ndazi ko bitazoroha. Reka nanjye nje kuryama, uyu munsi nagize umunsi mubi cyane, ndashaka kuruhuka. Yeah, Roman. Yeah, it's like that, man. It's like Yes. that, you know. None Yeah. Alexandra azoguma kwirikima kugera ryari? Roman, habona ibirenze ivyo. Ashaka umwana nanje kungu. Imagine, bro. Ariko ubwo n'ubujuju. Kwaguma kwanira ko mugira divorce. Arize ko azobironkamwe amahoro. Erega hagati yawe n'atarukundo rwabo. Nta mahoro azigera bironkana. Yeah, of course. Ariko ikintu nyamukuru nyine mu buzima ni kugira amahoro. Nini wumva nyine ibirenze. Ariko urakwiye guhagarara nk'umuntu w'umugabo. Kahangana n'ibibazo. Yes, of course. Ikintu nyamukuru ushaka gukora no gukingira Alicia. Yes. Ico nico kintu ubwo cyambere wagakwiye guherako. Ngo ariko byari sitatabona mfe byari. Rimwe na rimwe birasaba yuko hari ibibazo ushobora kugira ukavyihanganira ugahangana navyo kugira ushobore gutera uje imbere. Roman, sometimes ubuzima burarenga. Nabyo nifuza no kubana n'umukobwa nkunda kandi niyumvamo imana lazima sana party kosa. Alexei, rimwe na rimwe birakwiye ko umuntu ahangana n'ibimubako kugira iterambere ry'iwe arikingira. Roman. Mahoro ko tugembere giturumbuka. Donc nanje guhita na Alexei kugira tuje gusangira agakafe. Wow, uyumviriye neza cane. Nanje